gusaba uko wemera duhora tuvuga kandi ngo usaba umwiza ugasa natwe twaje gusaba umwiza twaje gusaba Imana kugira byose muri Eklezia Katolika muri iyi minsi nyen'ubweranda Papa Francisco yarateye akamo abakristo bo kw'isi yose ategeka ko vuba mu minsi ya vuba hotangura umwaka mweranda w'ikigongwe uzotangura itariki 8 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka nyene tukazowusozera ku mwaka w'itariki 20 z'ukwezi kwa 11 umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Muri uyu mwaka wose rero muri mwaka mweranda w'ikigongwe yatwibukije ishimikiro rikuru ry'ukwemera kwacu. Imana turayita amazina menshi twama dusenga tuvuga tuti nemera Imana imwe mubyeyi data musha wa byose yaremye ijuru n'isi ibiboneka n'ibitaboneka. Iyo Mana turayita yeranda, turayita n'ubutungane, turayita serukundo. Papa rero amaze kutwihuriza aratubwira ati ijambo rero risumba ayandi riranga gusumba ayandi mazina yose uko Imana imeze, Imana dusenga, Imana Yesu Kristo umukama wacu, ijambo ry'ikigongwe. Imana nyene ikigongwe ariko no kuvyumva neza, twebwe ino mu Burundi iyo tuvuze ikigongwe duca twumva amajambo tugeze mu minsi ya politike, tukumvamo bya bibazo bijanye n'ubutungane n'ikigongwe. Bimwe by'abakuru ba severe bazohaba badufasha mu minsi iza gutahura neza, tuca tubivanga rero n'iryo jambo ry'ikigongwe. Ariko Papa yaragaragaje kubitubwira neza, aratwibutsa uko kuva kera, kuva kuri ba Ibrahimu gushika no mu munsi gushika cyane kuri Yesu Kristo, aratubwira neza ingene twotegera iryo jambo Imana nyene ikigongwe. Kugira ngo tubitegere neza nagira mfate uturorero dukeya. Harigeze kuba mu gihe ca Salomo abagore babiri bari bafise n'ingeso nziza. Umwe muri bo aribaruka umwana, hanyuma nako bibarusero, hanyuma rero umwe aracika, hanyuma rero umwe yiba, mugenzi we amwiba, umwana asigaye, hanyuma rero baja kuburana kwa Salomo ku mwami Salomo. Mu guca urubanza mwami Salomo arababwira ati uko ndabibona vyiza nibanzanire imbugita uyu mwana tumutemaguremo kubiri, imwe tumuhe umuvyeyi, imwe tumuhe igice, ubundi tumuhe igice. Nyina w'umwana akivyumva umutima waramangiye aca abwira umwami ati hako mumutemagura jewe nimureke abeho mupfume mumuha n'uyo mugabo akumbarira. Umva uwo mutima waramangiye aca avuga gutyo. Ariko wa mugore wundi ego mu rubanza ni rwiza cane nibamuce kubiri jewe bamwigice abona atari kintu. Uwo mutima w'ikigongwe rero ni Imana ifise. Imana ifise umutima w'imbabazi, umutima w'ikigongwe yereka abantu yaremye kuko yabaremye bashaka, yabaremye bishushanya ko karoro kayo, bacika inshuti zayo, bacika abana bayo. None rero igihe cose bamerewe nabi umutima w'Imana uravyuka, najyanye turasimba kugira ngo agarukire n'abo bantu cane cane barya batagira shinge na rugero baza kwigaruka.